Yes abakunzi b'Amayago TV uno munsi rero turi dimanche tuvuga nti abantu bose baramutse amahoro ifoko baja gushimira Imana mu isengero turabaramukije mwese rero muri rusangi abakunzi b'Amayago TV tuvuga ni umwaka mwiza umwaka mushasha uzobaberemo imigisha myinshi ivyo mwifuza vyose mugabo vyiza pana bibi kubera ari abantu usanga bifuza ibintu bibi ari abantu usanga bifuza kwiba avuga ni je ndasavye Imana muri uyu mwaka nze nibe ntibamfate ivyo ntavyo dushaka yuko Imana uyisaba ibintu vyiza bizokubera akamaro bikubere akarorero ku bandi bantu kugira urabe akarusho kari mu mwaka uheze nakari muri uyu mwaka twinjiyemo rero kuri nka jewe Vivera Familia kuri micro z'Amayago TV ndabifurije rero kugira imigisha myinshi ibintu vyiza natwe mushobore kuduteza imbere mushobore kugira like nyinshi mutufashe kugira partage ibiganiro byacu mu bikunde aho dukosheje mukatukosora kugira dushobore gutera imbere natwe hama rero uno munsi dufise sinovuga ko ari urusaku dusubiye kandi kuvuga ahanini je mvuga kubijanye n'umuziki ndundi kuri entertainment yo mu Burundi turacafise ikibazo gikomeye gute uno munsi rero ndashaka yuko duhanurana uti gute hari ibintu biko biraba bitabereye ijisho bitabereye amatwi urumva abantu nshaka kuvuga ko n'abantu babiri uti ninde nande uwa mbere si umurundi muvyumva uwa mbere si umurundi ariko arakunda kugendera Uburundi muri kumva vyumva uwa mbere si umurundi ariko akunda kugendera Uburundi uwa kabiri ni umurundi rero icyo kibazo ni iki ikibazo reka kwanza ndababwira abantu bariyo uwa mbere bamwita papa Fatakumavuta Fatakumamesa uyu nawe nusundi ni umunyarwanda akorera kuri TV online yitwa 3D TV abatumva icongereza 3D TV ni kuvuga gatatu na D na TV iyo rero ikorera mu Rwanda yita umusesanguzi ingagi nkuru mu mugwa w'u Burundi mu mugwa w'u Rwanda hamuwundi tugomba tuvuge ko nuwitwa Starboy rero no Murundi akoresha ikinyamakuru canke nka TV online yitwa Star TV 257 rero ikibazo gihari nikiye muri abo bantu babiri rero sinzi ibibazo bariko barapfa abo bantu babiri dufatiye kuri video ya Fatakumavuta video ya Fatakumavuta sinzi ko mwayibonye reka tubacishirize ko gato ntago wamenya umunyamakuru ni wamenya umuripota ni wamenya n'umukameramani ari umunyamakuru afite telefone ye arashaka selfie na mbonye ari umukameramani ukuboko kumwe gufite kamera ukundi kuboko gufite telefone ngutya gufite selfie umukobwa ufite indabo nawe niko bimeze ni wamenya aba manager bateguye igitaramo bose bivanze byabaye akavuyo ukuntu mwayibonye iyo video ya Fatakumavuta yavuze nti igihe aherukira mu Burundi yaraje ku giteramo cya Israel Mbonyi novuga ni Israel Mbonyi n'umuntu abarundi bipfuza
kuvana kera barifuza abakongera bakifuza yuko mubona amaso ku yandi bari bamufitiye igishika cyinshi urumva rero papa Fata ariwe Fatakumavuta ageze mu Rwanda sinzi ino ko ariko yaje kusesangura mu rusanzwe n'umugabo wiwe nta kabikiyiwe urumva yariko akora amakuru uko asanzwe ayakora rero papa Fata ageze mu Rwanda kuri 3D TV yiwe aravuga nti Israel Mbonyi ageze ku kibuga cy'indege warayobegwa umunyamakuru ukayobegwa umukameramani ukayobegwa n'umupromota uti kubera iki Israel Mbonyi ashitse mu Burundi ku kibuga cy'indege ni umunyamakuru umupromota umukameramani bose bashaka gufata selfie na Israel Mbonyi bakibagira umwuga wabajanyeyo akazi bakora kamisi yose aho kuri jewe ibintu yavuze nta ngorane bifise ariko rero ngo magaruke rero community star boy wambaye ishineti yaje je nambaye ishineti yaje wuba bayembara ibidede bingaranganuka kacaza kavyimba ageze mu Rwanda anenda kutucana wala isi kutarudia agafata ku mavuta ngo ani koneshe namba yaje mimi natari mutumie voice kunasikia wewe fata ku mavuta mimi hapa niko mu interview kaka usuna kuja Burundi tena kandi akunda gushikira ngaho kuri no wankari ngaho munyaka Amayagwa TV niyo mu Burundi Star Boy no Murundi ariko ngo mangaruke kuri Star Boy Star Boy amajambo yavugiye kuri TOS TV simeza na gato yibuke yuko papa Fata n'umusesanguzi niyo domaine yiwe nivyo asanzwe agira ariko rero iyo byashitse akavuga kujya ni kuvuga ni yavuze ivyo yabonye sivyo yakuye kandi no mu mavideo no mu mavideo amwe yo kibuga cy'indege biraboneka rero aravuga ivyo yabonye rero Star Boy kumubuza papa Fata kugaruka mu Burundi si vyiza na gato ahubwo nukwikosora tukaraba eski bijya bintu yavuze tukaraba neza bijya bintu yavuze papa Fata nivyo canke sivyo ahubwo rero tukwiye kwikosora urumva abanyamakuru tukaraba mbega iyo tugiye ku kibuga cy'indege eski ibintu vyatujanye nivyo dukora rero Star Boy ntubandanye uduza ishavu nivyo gushavura birabaho ni impanuro nshaka guhereza Star Boy Amayagwa TV jewe nka Vivera Familia ngoma ndamuhereze impanuro Star Boy ivyo bintu koragira sivyo Star Boy nshaka kumubuza papa Fata ariwe Fatakumavuta gusesangura ivyo yabonye mu Burundi ahubwo rero nimbari kubera ngaho uzobushaka kugira ibintu by'amabifu hagati ya wewe na papa Fata hapana hagati y'umuziki ndubundi n'umuziki nyarwanda oya kandi rero Star Boy ahubwo na wewe haguruka ujabuki uje mu Rwanda uje gutohoza ukuntu abandi bakora kugira nawe ni wabona aruko ari ibintu bitameze neza uze uvugire kuri Star TV 257 yawe apana gupinga ibintu ivyo umuntu yavuze kora turavye amatitre menshi tugira ngaha twandika contraire abenshi ngaha amatitre bakora ari abandika contraire y'ibintu biri mu kiganiro ariko rero nta na rimwe twigera twidoga ngo naka yagize ukunuko titre n'ikiganiro ntibijanye na gato rero utohoza amakuru iyo ujabutse ukagenda kurondera amakuru ayo uronse nyushikiriza rero Star Boy tsindishavu mwene wacu gabanya kariro umugani wa
izi gabanya akariro hama dukore cyatumye dukore akazi kacu uko kari gasanzwe kameze, hama kugira umwuga wacu tuduze tere imbere ibikorwa bimere neza. Yari impanuro shaka guhereza Starboy, ntasubire kubandanya gutera akaruru ku ma TV ngo papa Fata araza tukamufata neza, ngo ageze mu Rwanda kaca duponda. Oya, kujya suko duponda na gato. Starboy ngo mangaruka ku izina rya Starboy kwera ni wewe nyene wagiye kuri media ya TYS TV urabivuga. Rero Starboy gabanya akariro. Yes, yari Amayagwa TV ku mpanuro nyinshi mpereje, ku mpanuro nyinshi shoboye kurungikira mwene wacu Starboy wa 257, Starboy Star TV 257. Rero tushobore kugira n'abandi bafite ivyumviro vy'uko byo kuponda papa Fata, tureke ibintu byo gupondana, ahubwo turondere ukuntu umuziki ndundi utera imbere, turondere ubucuti hirya no hino, kugira uko turondera ubucuti hirya no hino niko umuziki ujabuka. Tugumye muri beef, umuziki ntushobora kurenga urubibi rw'u Burundi. Yes, yari Viviera Familia kuri micro, nkuko ndazi mwari musanze mumenyereye kuri micro, ariko ubu rero mugiye kuza murambona kenshi atagucegwa. Yes, ndabashimiye gose abariko baradukurikirana, abari mu mihingo yose itandukanye. Subiye kubabwira nti umwaka mwiza mwese, ndabakunda, Amayagwa TV irabakunda. Ndabasavye yuko mugira sabone cyangwa subscribe, mugire share, mukomante. Turashaka gutera imbere. Murabona views ziwacu, views z'Amayagwa TV ari mu kubitumwice, views z'Amayagwa TV ni mu kubitumwice. Iyo ndaziravye zirambabaza zikamena umutwe, urumva. Mumfashe duteze imbere Amayagwa TV, duteze imbere umuziki ndundi. Murakoze, ciao.